Ego mugenzi wanje Gilbert niyo bariko aranyumva batubwiye ko mufasoni Nadine nibigira iyo bari ku murongo Gilbert mwamuri. Ego arisi sinzi ko muriko muranyumva. Ego Yewe ndabumva neza. Ego Nadine nibigira ari ku murongo, reka ngire ko nakabazo. Nadine nibigira ngira mwariko murakurikira no guhinga bw'ivyuma bwatugoye mu mashakashatsi, mbere mwarakoze n'amatohoza atari make kubijanye na politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Uno musi muravye intambwe yatewe n'abategetsi ba Kongo, mukaraba inyifato z'abategetsi mu Burundi n'abasirikare mwumvise babandanya barungikwayo, kandi intambara isa nuko mu masezerano ari mu nyandiko hagati y'abashyamiranye muri Kongo basezeranye ko babarayibangiriye. Mwebwe insiguro mubiha niyihe mufatiye ku makuru mwari musanzwe mufise cyane ku bushakashatsi mumaze gukora? Murakoze cyane, nawe kuramutsa abariko baratwumviriza no muri mwatunanije kino kiganiro, ndetse nabo turi gusangira ikiganiro nazwe na Teddy Mazina na Nkurunziza Patrick nawe bijya kumworohera byo kuza ko naje byangoye naho mushoboye gutora inyishu. Rero ndasa ku ntego ikibazo mubajije ni ikibazo kigoye cyane kwishura, buno nyene bigo kirimo imice myinshi, mugabo bagenzi banje numvise babiciye ku masonga ahubwo banabinogambije cyane ko mwajuti ni kubera iki ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubandanya kurungika abasirikare guhonera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi abasangiye amatati bariko baratata abavuka Kongo baraye basize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, ari navyo umurundi n'umubanyi wese yokwishimira akavuga ati ese vyoja mu ngiro hamwe twovuga ati ashimwe mu gihugu c'Uburundi gitunze impunzi ziri mu ngorane zidasanzwe ataho vyishimira, ndetse no mu karere hakabituza. Rero mvuze ni ikibazo bigoye kwishura, no kivuga mu mice nk'itatu. Ngo mu muce wa mbere ntangura kuraba igihugu c'Uburundi n'ubutegetsi bw'ubu, ico iyo bwavuye n'inyifato novuga n'akarangamutima k'uwo mugambi utwara ubu, aho kavuye n'aho kageze, n'ubucuti buza burandukiranira mu karere muri izi njyane. Novuga ko noba naragerageje kugira ku bushakashatsi nananditse ko kuva mu 2016. Mvuze ni CNDD irunka abasirikare ubu nyene muri igihe kidasanzwe, iva hehe, yavukiye hehe, ifise ubucuti buhe? Je novuga ni Teddy ahubwo nzaje kuvuga navyo ko biragorana ko ashobora gushikira umurongo. Yavuze ati ni nk'ishami rya FDLR, ahubwo je kintu kongera ko cyane ni kuraba mbega CNDD-FDD itwara ubu inzego z'umutekano, inzego nshingwantwaro, ndetse n'inzego novuga muri rusangi zitwara ubutungane. Kugira twavuga ati hariho inzego zatezwa kuba zitandukanye nka la séparation de pouvoir mu Gifaransa, ziva hehe, zikomoka hehe? Muravye uko CNDD yavutse, novuga yuko naho ryari ishami rya gisirikare ry'umugambi FRODEBU inyuma yo kwica Ndadaye Melchior, umuperezida yarakomoka muri FRODEBU, novuga yuko uko yagiye itera imbere CNDD-FDD yagiye yiyobora no mu karangamutima. Novuga mu nyandiko ko muravye inyandiko za CNDD-FDD usanga inyandiko nziza cyane uravye n'ingiro ugereranyije n'ingiro ikora. Rero novuga nti kubwanje uravye abagize izo nzego zose zitwara Uburundi ubu, novuga yuko ahanini zitwarwa n'abahinduye amazina cyangwa mu karangamutima ka FDLR, novuga iriko irakorera mu karere injyane na cyane cyane ziri mu buseruko bwa Kongo, aho kuva imyaka 30 yose ariho hatumye umudumbanye ushingiye ku moko
bitahora biba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho duciye turaba rero ngo bikorwa gute na CNDD-FDD ayirungika izo ngabo aho kunezerwa n'ayo masezerano, wiyumvira uti inyungu wanashaka Pacifique natwe yazivuze, hariho uburyo nuvuga ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukuramo kuri buri musirikare wese agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda. Hakabana cyane cyane n'ubundi kimwe nariko ndavuga c'abagize leta ya CNDD-FDD n'abategeka, kuko buriya naho tuvuga ngo abategetsi urabona umushikiranganji ngaho mugabo ugasanga umushikiranganji nta jambo rinini afise hambavu ya babandi twita abagenero, kuko nibo bafise ubutegetsi nyabwo. Ijya groupe y'abagenero muri CNDD-FDD niyo umushikiranganji ajejwe ikintu runaka adafite ku ijambo ari wavuga ati kora ibi, ugasanga bya bintu byose byasaba kuja inama n'ingingo, kwa kurungika ingabo kugarukana amahoro canke gufasha uwo mubanyi mama yatewe n'abavukanyi nk'uko babivuga Neva yabivuze Ndayishimiye. Ugasanga biriko bikorwa n'abantu batiyumvira ati mbega ubundi ibi byari gukorwa biciye hehe, ibi byari gukorwa biciye mu nama shikiranganji, ibi byari gukorwa biciye mu nama nshingamateka, kuko ni ingingo idasanzwe yateze kwiyumvirwa ko n'inzego kandi nazo zifatira ingingo ku rwego babona yuko inkurikizi zitazobagarukako, ariko iyo bikozwe mu kinyegero n'abantu batazwi bamwe twita abagenero bizogaruka kuri bose, ariko byakozwe n'akagwi gasanzwe kari muri ivyo bintu. Rero ntarandiye ku kintu cyo kuvuga ati bande, ni kwiyumvira ya CNDD ahanini isigaye yiganjwemo n'aba FDLR abenshi bahungiye amazina, n'ababa barundi bafise hagati matare kiyumvira amacakubiri gusa, ari naho iyo bagiye kuja kurwanya aba M23 bababwira no muri briefing abasirikare bagiye ku macuniro bababwira ngo bagiye kurwanya abanyarwanda. Ico ni ikintu wanashaka ari no kwita code mu karere k'iwacu k'ibiyaga binini bakubwiye ngo umunyarwanda ntuze wumve ngo niko ruvuga ikinyarwanda, bavuze umututsi. Ni novuga cya kivugo cy'amacakubiri kiba cyarigishijwe mu karere, ugasanga n'ibyo bagiye kubwira abasirikare bashoye ku macuniro bababwije ukuri icyo bagiye kurwanya, kuko uvuga ikinyarwanda wese si yo kwica, mugabo bababwiye abayobozi canke abagira komandoma abo baja kwica abaja guhangana. Ego Nadine Nibigira, mwebwe nk'umushakashatsi kumbure mu kanya turatandukira igice kigira kabiri, turacyarindiringira ko tuza kuronka Patrick arongoye Frodebu, ngira biracamugoye, ariko akabazo dukwije imyaka 10 Uburundi buri mu ndyane z'umutekano na politiki. Muravye muri Kongo kumbure bo bifashe umwanya muto kubera ko abahanganye ku rubuga berekanye ko barushanya inguvu za gisirikare. Mu Burundi mbega iyi nyifato muravye imvugo Tshisekedi president wa Kongo yakoresha, bo muri AFCM 23 ukuntu bavuga, hari wari yiteze ko umunsi umwe twobona bagize urwandiko rumwe rugasohorwa na bamwe bagasaba ko n'abanyagihugu impande zose amashengero abamenyesha makuru ubwo rwandiko atanumwe arukura ko n'urudome na rumwe akarusohora nk'uko. Mbega iryo hari somo Uburundi bwo bikuramwo vyotanga icizere ko umunsi umwe tuzokumva muri leta y'u Burundi hahindutse imvugo abantu bakaja hamwe nubwo imyaka iri kiragenda? Ndumva tubazo tufatanye, ariko tugarutse tutanguriye ku cerekeye Kongo, AFCM 23 yoyo yamye ivuga ati turashaka ibiganiro tugaca mu mizi injyane zituma tutagira ijambo, ariko Perezida Tshisekedi we yavuga ati mu Gifaransa biragoye, akunda kuvuga ngo jamais lisez sur mes lèvres. Ngira ako niko nokongera ko de Pacifique yavuze, ariko kidatangaje cyane wanashaka jewe navuga yuko naguma niteze
n'ukuntu umuperezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahindagurika mu mvugo, ibyo avuze akabyemanga sibyo binaba, n'ibyo yemereye abanyagihugu sibyo binaba. Je rero nuko yotinze akemera kuko ntiyemeye yaremejwe, nari ndabyiteze. Igisigaye ngaha ntarandiriye, hasigaye kumenya mbega bizoja mu ngiro, kuko akenshi hamahagiye amasezerano yo guhagarika intambara ugasanga nibo banayahungabanije. Twitege yuko Evariste Ndayishimiye azohava ahindura imvugo ko bari basanzwe bagiraniranira imibonano mu bijanye n'iyo ntambara. Ku byerekeye Ndayishimiye ni ibyo ko mubajije ku kibazo cy'Uburundi hagati y'abarundi, ego ariko ari gutyo nahone nukuraba ngene Perezida Tshisekedi nawe yavyemeye, yaremejwe kuko ubwa mbere nkuko Teddy Mazina yabivuze bakiri ku gasozi ka Sarambwe ko konyene isukorini yaraboneye ko atakizoshoboka. Ariko iyo hageze igihe abanyagihugu baharanira ukubaho kwabo, kimwe tukunda kuvuga mu Gifaransa la cause existentielle, kugira bagira ijambo, yaba umunyagihugu ari munsi y'umunyagihugu kuba sous-congolais, nibaza yuko ingufu ziba ziruta iz'abandi baharanira inda, baharanira amarongo ariko barakira. Rero nk'uko muri Kongo Tshisekedi yemejwe, no mu Burundi birashoboka bigenze uko, kuko buriya abanyagihugu iyo bahagurutse baharanira ijambo ryabo nta n'umwe basubiza inyuma, kandi mumaze kubibona mu bihugu byinshi byagenze gutyo. Rero no mu Burundi birashoboka bivuye ku banyagihugu bonyene, ata muntu ababwira ngo ja mwibarabara, aribo bumva ko ari bo bagenze kwisubiza ijambo bonyene, haba mu by'amatora bibwe bakavuga ati dusubiza amatwi yacu saha twatoye. Byose birashoboka rero no mu gihugu cy'u Burundi. Ego, ariko akabazo sinzi ngira ko mwari mwagatahuye, akabazo nababajije nti mwavuze yuko Tshisekedi yakunze kwihindukiza kenshi mu ijambo mu byo yavuga. Uno munsi murazi imvugo yiri kwisonga ry'abategetsi bari kwisonga mu Burundi, nibaza yuko izohava ihinduka kubijanye n'ivyo kuganira kugira ngo amahoro i Burundi aboneke, ko bazohindura imvugo kubijanye n'abasirikare barungitswe i Kongo. Ikibazo kizo nogaruka kuri nziza abanyagihugu nyene, kuko abasirikare barungitswe i Kongo n'abasirikare bateza kuba hubahirijwe no mu mategeko yo kuja kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Ico gihe rero iyo Ndayishimiye abiha insiguro runaka, abasirikare baguma bicecekeye, bizomara igihe bibandanya, ariko bizogira igihe birangira. Aho rero kwihindukiza bizova igihe azobonye izo ngufu z'uyo musirikare arungwa ku macuniro, izo ngufu z'uyo munyagihugu abone biriko biraba akavyamagana. Aho rero niho novuga nti ntazokwemera, azokwemezwa abone ko umunyagihugu wenyene ariko arisubiza ijambo. Ego, murakoze cyane. Arise, nimba munyumva ngira kumbure mu kurindira yuko tuza kuronka Patrick arongoye umugambwe Frodebu, ngira twogerageza kugira ngo dutandukire igice cya kabiri cya kino kiganiro, kugira ngo duhe amahirwe benshi babaze kandi bunganire. Mwo kwibutsa abatumire dufise, mukibutsa n'intumbero y'ikiganiro, hanyuma tukakira abanywanyi ba mbere. Ego, sinzi ko mwonkundira, ego, sinzi ko mwonkundira nkagira akantu gato inongeyeko, ego, kuko turiko turavuga aya masezerano bavuga ko ariko barakora. Mu kibazo mwagize ku mutwe w'ikiganiro mwarashyizemo muti ingaruka bitera bigira ku Burundi. Ahanini ingaruka muri rusangi y'intambara ya Kongo je mbona itera igira ku gihugu cy'iwacu, nuko twamaze gucicamwe ivy'ingene y'intambara isa ni buke buke iri kwirasambura igisirikare cy'u Burundi. Umuntu afatiye ku bintu tuza turabona aya macakubiri ariko aravugwa twayavuze ko, ariko hariho utuntu tumwe novuga tutagiye turashika ko twabaye nko muri no minsi, nipfuza ko tutorengana natwe nyene umuntu atadutomoye. Ubwa mbere hari n'isanganya ritangaje ryabaye mu ndwi yahera hari ku munsi wa gatanu tariki 18 z'ukwa kane. Isanganya ryabereye mu kiyaga Tanganyika, aho hari ubwato butoyi bwo muri marine bwarungitswe
hariya ubwari bugiye gutora abasirikare b'u Burundi bari bakomerekeye mu ntambara namaze kuvuga yabereye ahitwa Rugezi muri Sud Kivu. Abasoda rero bakomeretse baca bamwe barabatahanye, navuze hari ibiziga bimwe byatahanywe n'ibindi byatawe aho ku rugamba. Abandi basirikare bakomeretse batwagwa hamwe muri rya peninsule bita ubwari, baca barungika ubwato butoyi bugiye kubatora. Ikibazo ca mbere gitangaje ingene abasoda bagiye gutorwa, turetse ko gushika uyu munsi igisirikare c'u Burundi kitarigera kivuga kuri bino bintu, nuko ubwo bwato bwagiye butwawe n'abasirikare bo mu iperereza ry'igisirikare. Bidatahuritse ingene worungika ubwato mu Tanganyika kuja kuzana abasirikare bakomeretse, ukarungika ubwato burongowe n'abo mu iperereza, ntibugende burongowe n'abo muri marine nyene, ico gisata cy'igisirikare kijejwe ivyo kugwanira mu mazi canke kugendera mu mazi. Naho nyene ntabe uwo ari we wese agiye kubazana. Aba basirikare bagiye kuzanwa n'uwitwa Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Braddock n'umuntu amaze kwihibara mu Burundi ku rugero rw'akamaramaza. Twebwe muri Ndondeza tumufise muri raporo twagiye turakora ku bantu banyuruzwa mu mwaka w'2021, aho iperereza ry'igisirikare ryihaye ibara mu ntara zose z'u Burundi rigenda rinyuruza abantu batigeze basubira kuboneka. Abo bantu banyuruzwa n'akagwi gatoyi cyane ko mu iperereza ry'igisoda kari karongowe n'uyu batazira Braddock. Braddock agiye kuzana inkomere. Gushika ubu abo tumaze kuronka, nuko vuze ngo aho tumaze kuronka baguye mu isanganya ntararivuga, nuko yarashitseyo abantu barabamuha. Uko twumvise ubwato bwari bwagiye burimo abasirikare batatu, muri abo batatu bagiye hari uwo Braddock, hari n'umusergent, umusergent yitwa Alain wo mu iperereza nyene rya gisirikare. We Braddock n'umuhutu, uyu Alain n'umututsi. Barashitseyo n'uwari umushoferi rero w'ubwato. Barashitseyo barabahaye za nkomere, hoba harimo n'abandi biyongeye ko bari batashe ngo mwikonje. Ubwato buvayo bufise abasirikare 15. Mugabo ubwo bwato bararindira ko bushika mu Rumonge barabura. Bivugwa ko ubwato bwatwawe. Haraca iminsi muri marine baragenda kurondera aho bwanyikiye, aho bantu baguye barabura. Mugabo bageze nko ku munsi wa mbere, no kuvuga haciye iminsi 3, wa Braddock we waratogwa. Braddock atogwa ari muzima. Haravuzwe ko n'uwo yitwa Alain nawe nyene yoba yarakize, niko bivugwa. Mugabo gushika uyu munsi uyu Alain ntarasubira kuboneka nawe nyene. Ubagije bakubwira ngo wewe ngo ariko avurirwa muri Kongo nyene. Mugabo Braddock yaratashe mu Burundi. Mu Burundi nta naho yari yakomeretse we, avuga gusa ngo ku mubiri ko ariho ngo aho yameze nabi, imipfunda yamukubise. Ubu yaramaze no gutaha muhira, yaravuye mu bitaro aho yari kuri Tanganyika Keya. Rero umuntu atagira ikibazo hano hantu, turavye abo turiko turaronka gushika amafoto turonka, usanga bano basirikare baguye muri ubu bwato igice kinini n'abatutsi. Hariho umwe bamaze kumbwira w'umuhutu w'Imakamba yoba yaraguyemo, mugabo abandi bose ubona ari abatutsi. Kaca wiyumvira ibintu by'ubwato bimeze gute? Ubu bwato bugenda bakarungika umuntu w'umwicanyi rurangiranwa, bwa bwato bakaca bakubwira ko bwiyubitse abandi bose bapfuye, hanyuma uboneka yarokotse akaba wa Braddock rurangiranwa mu kwica abantu. Umuntu acavuga ati ahantu by'ukuri habaye iki? Nicyo bituma tuguma tuvuga, hari imiryango myinshi niyo turiko turababwira, avuga ati bariko badutera ubwoba, mutubabarire ntitwobivuga, birahambaye ibi bintu bibera muri Kongo. Tuvagije bishura gusa ngo n'abasoda ngo batoranye gupfa, ngo barazi ko ari urugamba. Sivyo, umusoda ntiyatoranye gupfa. Umusoda niko yatoranye kugwanira igihugu. Igihugu giteza no kumukingira, naco nyene kiramukingira ntapfa uko apfuye. Niyo apfuye harigwa ingene yapfuye, hakaba raporo yavyo, bikaboneka neza ko ata makosa yakozwe mu rupfu rw'uwo musirikare. Ni kuki bano basirikare batwagwa mu Tanganyika ntibambikwe amajire
ajyamagire de sauvetage y'abantu baca muri Tanganyika kubera ko uwo Bradoke we yari afise iyo gilet de sauvetage mugabo izo nkomere abo bandi bantu atwaye bakaba batazambaye kubera iki tubona kira wenyene abo bari kumwe ntibaboneke hariho ibyo bibazo bitegerezwa kwishurwa kuko iyo hatagiye haraba umuco hazobugwikekwe rukomeye cyane ikindi no kongerako muribuka amajambo yaciye akwiragizwa kuri za WhatsApp iyi ntambara muri Kongo imaze gukomera amajambo aho twumva abantu bavuga ngo nyabuna ni murabe aho muri za etat major ni murabe aho hantu hose hafatirwa ingingo mu gisirikare no mu nzego z'umutekano abatutsi bose bariyo mubakureyo muraba yandi mabanga bayabaye murabaha bavuga ngo abo batutsi nibo baca baha makuru ngo Kagame umva cya gisirikare kiriko kirahera bijya biraheruka bivugwa abantu bakibaza ngo vyahereye hajya amakuru dufise aremeza neza ko hari abasirikare b'abatutsi bo muri izo nzego zifata ingingo bariko barakugwa abandi babandanya gutega ubwoba bafise ubwoba bw'uko bashobora kwicwa n'abandi bariko barahunga abariko baranyumviriza muri etat major ejo baratuza azovuga ko ndiko ndabesha okay aza seruka avuge nk'umusirikare w'umukoloneli yari muri etat major batazira mu Rusiya arihe vyagenze gute ngo agende iterabwoba ryamubaye ko vyabaye gute aho ni muri etat major mu gipolisi mu mwanya muto twabonye umwe yahora umuyobozi mukuru w'igipolisi Ndayambaje general Ndayambaje akuwe yari umunyamabanga ababita secrétaire permanent mu bushikiranganje bw'umutekano akuwe ntasubirizwa nabo basangiye ubwoko icya kabiri akuwe inyuma yabo umuryango wiwe batari bake amaze iminsi bafatwa nk'uwuzwi cyane ni wa munyamabanga mukuru wa FFB bita Jeremy babagiriza ngo bafise groupe WhatsApp y'umuryango ngo bandikamwe amakuru y'ibikorwa muri M23 ngo bakavuga ko bayishigikiye aho simvuza yandi makuru ateye ubwoba dufise kuri abo bantu bishobora gushika kuri abo bose ndiko ndavuga ariko tuzofata umwanya ukwiye ukubishira habona umwanya ugeze rero ico ndiko ndavuga hano igiki iyi ntambara ya Kongo ku ruhande rumwe iri kwitumarira abacu kubera ivyo twamaze kuvuga ku rundi ruhande iri kwiranasambura igihugu iri kwirasambura inzego z'umutekano z'u Burundi icyanyuma ko mbona tugiye tujye mu gice cya kabiri ni nk'ibi by'urugendo rw'umushikiranganje w'Ububirigi yaheruka mu Burundi aho ubona ko uko ibintu biriko biraba mu karere nk'igihugu cy'Ububirigi gisa n'ikiriko kirava ku bintu bikomeye cyane cyari cyahagaze ko kuva muri 2015 cyo gusaba ko abategetsi b'u Burundi bishura ibi bintu byo guhonyora agateka kazina muntu mu Burundi ku rugero rukabije aho bagize ibihumbi amajana by'abarundi impunzi aho abantu batari bake bishwe abandi banyurujwe bakabugwa irengero ryabo abahohotewe uburenganzira bw'abarundi bwahagaze babona kuva muri 2015 Ububirigi bwari mu bihugu bihagaze cyane bisaba ko abategetsi b'u Burundi bishura kuri ayo mabi bakoze uyu munsi tubonye icegera cy'umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi aja mu Burundi akagenda kutubwira ko Burundi cyahindutse bavuze Burundi bavuga leta y'u Burundi leta ndayishimiye kwiyo leta yahindutse leta ifasha ko amahoro agaruka mu karere akayita acteur de stabilité kuri ico gihe ucubona ko iyindi ngaruka igira kabiri novuga ya gatatu ikiraza niyo yuko amabi yakorewe abarundi ashobora gutera yibagirwa kubera izo novuga les intérêts géopolitiques novuga izi nyungu zindi ziriko ziraduka kandi ikibazo cy'u Burundi kitatoye umuti nkuko mwagiye murabivuga ari injyane zikomeye zikiri ngaho ikibazo kigihagaze kuva 2015 atamuti na mutoyi uraboneka ku vyaduteranije Pacifique nazo mwibaza yuko uno munsi hamwe abakongomani boshika ku masezerano burundu ko abasoda b'igihugu cy'u Burundi bazohava bataha nka kumwe twabona abacangero bataha bariko barazomerwa n'ibimaramare byinshi
ico bikoze haramutse haboneka amahoro y'ukuri donc bivana nico bita amahoro nyene kizoba kimeze niyo haboneka amahoro y'ukuri abakongomani bose yaba leta ya Kongo yaba AFC M23 bazaba bagize ayo masezerano nta nkeka ko bazosaba ko ivyo bisirikare bindi biva muri Kongo nta nkeka ko igisirikare cy'u Burundi kizoteza gutaha uwo munsi rero mu Burundi hazoba hadutse ikindi kibazo kigira kabiri kitari kiravuga uyu munsi abasirikare nabo barashavuye ku magogo baboneye muri Kongo niyo bataha ndamaze kubivuga mu kindi kiganiro bari mu bambere bazoza kubaza leta y'u Burundi ivyo yabakoreye muri aya magogo baboneye muri Kongo ivyo ni bimwe mu bishobora gushika abariko bavuga ngo ni acteur de stabilité ahubwo bakwiye kwitega instabilité ishobora kwaduka mu Burundi mu myaka iri imbere ihereye ufise imizi kuri ibintu uburundi bwagiye gukorera muri Kongo. Ego akabazo kuri mwese batatu kumbure cyo twakira abambere ku murongo Arisa baritaza uno munsi turavye amatangazo yasohowe n'ibihugu vyitwa yuko biriko birahuza abakongomani bashamuriranye harimo ivy'ukuri yo gukura kubahiriza ivy'imbibe no gukura igisirikare muri Kongo bavugamwe igihugu cy'u Rwanda gusa uburundi nta na hamwe buvugwa hari insiguro mufise kuba iki gihe cyose aho havugiwe abasirikare b'u Burundi mugabo niyo hageze amasezerano batigera bavugwa atana hamwe igihugu cy'u Burundi kivugwa ngira duhere kuri Teddy hanyuma Nadine mwishure Pacifica hereze twakira umunywanyi wa mbere Nadine ngira mwotangura nimba mwumvise akabazo reka ntangure Jimmy Teddy yasabye gutangura nta kibazo ngira mwo kwihangana Nadine ne wambwiye urumva en fait problème d'office muri yaba société civile yaba compréhension y'abarundi la théorie Teddy micro yanyirugaye sinzi ko mwo kugurura mu kabandanya ne kiriko turabumva Teddy sinzi ko okay uranyumva ego okay sawa okay icyo ngomba kubwira nuko en fait la lecture en fait l'erreur de lecture tugira abarundi twebwe nuko abantu bibaza yuko impamvu nababwiye ko imbere mvise umugenzi muri Fokode yamambwira ngo waraduhevye wagiye muri Kongo non l'idéologie du génocide est voyageuse abarundi badutwara no musi ont participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda barademenaje baja muri Kongo basangayo Nyangoma ndadaye amaze gupfa bakora CNDD baramukura Nyangoma basubira baramukura nawe bamaze kumukura bakreya CNDD-FDD ndayikengurukiye à l'époque Adolphe Bunyoni Silas Neva na Manase bakreya icabaye CNDD-FDD baja barabazana abashira ku butegetsi c'est l'idéologie du génocide qui s'est déplacée ivuye Pweto yabaye mobilisé par Kabila c'est un ersatz bari kumwe n'aba FDLR ivyo ndabikubwira yuko ndabifitiye ivyemezo parce que les témoins de la période uno munsi baciye mutobo mu Rwanda ubu babaho nk'abantu normal ari abakoloneli ba FDLR nibo babikubwira ko bari kumwe n'abarundi n'abo barundi ndiko ndavuga bareke kutubesha cyangwa kwibesha uranyumva jibe ndashaka umwanya kuri ako kabazo kajanye n'imifato mpuzamakungu ku bijanye n'ibi vy'ibiganiro kuba Burundi atana hamwe buvugwa mugabo bukabandanya bushyorera nivyo ndiko nakubwira Reverien mon frère Gilbert urumva ico no gusaba il faut ko mukomprena l'étymologie cyangwa l'origine y'aba bantu badutwara no munsi ni bamwe Gérard Ndabirabe atwara parlement y'u Burundi ari le deuxième homme de la République du Burundi yavuye wanyuma Kigali niba yumva azoyumve ejo yivye Hias yo muri CHK yari psychologue muri CHK ari uko abonye ko Kigali vuyemo
ajya muri turquoise aba muri turquoise agenda hariya asangayo banyangoma bakora icyo bise CNDD ijya radicalisme yiwe ntiri gratuit icyo yakoze muri izo nkambi ntazibwiwe n'abantu bari kumwe so icyo ni cyakabiri ikintu rero ubwiza gukomprana impamvu no munsi les négociations au Burundi butarimo le Burundi est hors jeu. Le Burundi a participé parce que en fait la crétinisation du CNDD FDD FDD yarimo abantu babincabwenge abanyuma birukanywe muri 2015 igihe cya manifestation hasigaramo abantu bafise niveau ya General Neva jewe sinigera ntwita kuri we parce que niveau yiwe nibaza yuko idakeneye na commentaire ikintu rero gikenewe ni ukumenya yuko kwemera gupfira muri Kongo umuntu apfira ibintu atazi wapfira amahera wapfira ubwoko wapfira kuri umusoda wapfira ko wemera order ko bakurungitse nta murundi numwe je kubintunzi par experience y'ubujournaliste niyatera je namaze kugenda ibirometero birenga 60 ntambukana n'abajya bahungu barankuyemo umutima ndiko ndatambuka nabo kugira nje gufotora ariko bamenye yuko uzojayo atazovayo bazogenda mu isandugu cyangwa bazobahamba mu masashi murakoze Teddy Madina ngira mwamwumvise Nadine Teddy ariko arasigura igituma mu matangazo tubona ava Doha cyangwa ava handi tutabonamwo izina ry'igihugu cy'u Burundi wati abarundi bari hors jeu no kuvuga bari nyuma ntibarimwo namwe mufise isigura izihe jewe wanashaka ndabishingira ku kindi kintu tukunze kwita communauté internationale amakuru ayo makungu ariko arahagararira canke ariko ararabira hafi ayo masezerano canke ibiganiro hagati y'abashamiranye AFC M23 na guverinoma ya Kongo iyo communauté internationale ayo makungu mwihweje ibera mu buseruko bwa Kongo no mu karere iwacu mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda no muri Kongo urabona inyungu zabo iyo tuvuze rero communauté internationale cyangwa ayo makungu si abantu baba batorotse ijuru ni ba bantu rucu ikozwe ko ucume gukoze ku mutima wabo ni ba bantu ikindi kirombe cy'ubutari gikozwe ko abacu barakoze ku byacu ni ba bantu babari muri Nations Unies ubona bavuga ibi n'ibindi kubera ko bavuga bati twaba dukugwa amata mu kanwa je rero batavuga Uburundi ndabitahura nk'uko bavuga bati nitwovuga abana bacu suko turatuma ko boducungira utuntu twacu ndabitahura muri uwo muce kuko ni inyungu abo bari mu haba Nations Unies haba ibihugu bya rutura byakolonije ndetse cyane n'umubirigi kuko bibaza ko umuntu wese nuko mumbabarire Nadine ndabakiremwo sabo witwa ambassadeur yugare micro kuko muri ko natugora canka bariko baramfasha gostinga bamukuremwo kubera ko ariko araderanga ikiganiro mubandanye muduge kwijambo nari kuvuga yuko rero atakintangaza na kimwe kuko Burundi nibwo novuga ayo makungu jewe shira hagati y'utuzitizo kuko amakungu ko yateza gukora ntiyateza kuba ahagarariye inyungu zabo yateza kuba ahagarariye ugutunganiriza bose no guha ijambo umunyagihugu wese amateka yiwe n'umutekano ukisanzura nk'uko kwabiharanira bagwana n'amareta ashika 8 hanze ko mvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byayishigikiye rero nta gitangaje kuri jewe ku Burundi butavuga kuko bafata sinzi ko mubona n'ingene Teddy yavuze ati yayi boycott organize harabaye uko ibimenyesha makuru mpuzamakungu bikwepa canke bikavuga ibyo byumvikanye ko kugira ngo bitavuga kuri ahubwo bivugira inyungu z'ababituye sinzi ko mwibuka yuko hageze igihe Goma ifatwa bavuga ngo hapfuye abantu bashika 3,000 ibyo 3,000 n'abari kubiharura bari kwanza kubaza ati mbega ibyo 3,000 byapfuye n'abanyagihugu b'abasivile
naba wazalendo bashika 2,200 ni muri Goma gusa canke ni Kivu y'amajyaruguru yose. Ivyo rero nivyo vyerekana yuko uko kubivuga n'ababivuga canke bakabihura ni za nyungu z'amakungu muri izo njyane za hagati y'ibihugu bivukanye n'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Murakoze cyane Nadine, murakoze. Pacifique nazo mugerageze gusongora kugira twakire abari ku murongo mwishure ku kabazo none nabajije ngira Ariste ace yitaza twakire umunywanyi wa mbere. Nukuri je sinobabwira ngo birantangaza kuko ibiriko biraba bihagaze cyane kugena abategetsi b'u Burundi bigenza. Tedi mazina yagarutse cyane ku ico yishe niveau. Reka ncishema akantu gato Gracier Rukindikiza yari mu bagendanira President Ndadaye ikintu yigeze kuvuga igihe President Habyarimana agendera Ndadaye hari Ngozi aho yavuga ko hari ikibazo cyuko bamwe bagira bati ubu rero Burundi n'u Rwanda tugiye kubifata nk'igihugu kimwe kubera ko ba President w'u Rwanda n'u Burundi basangiye ubwoko biyumvira ko ibintu bica bimera nk'ibifatanye ariko Ndadaye arabarahira ati imigenderanire yacu izoba ari imigenderanire nk'uko iba hagati y'ibihugu d'etat à etat. Iryo ni jambo rikomeye mpano Barukindikiza garuka ko cyane biri ngo mu byashavuje gose Habyarimana uwo munsi ngo yiyagaza no mu mutwe. Rero uko u Burundi abategetsi ba CNDD-FDD bifata iruhande y'ibihugu baba bacuditse bifata ukuntu mengo n'abasezi bifata ukuntu mengo ntibiyumva bo nyene nk'igihugu ngo biyubahirize. Uravye uko bifata iruhande ya Tshisekedi ko bifata iruhande ya Kongo n'ahantu turiko turamaramarira ntibiboneka ko ari igihugu kiriko cyagiyeyo kurwana. Kongo ifata ko yaguze abasoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi muri Kongo bameze nk'abagurano nk'aba mercenaires ba Kongo ihemba ikoresha ikishaka. Uganiriye n'abasoda nyine barabwira ati twe turi kumwe n'umusoda wa Kongo aravuga ati mwebwe nimujeyo kuko nimwe muhabwa amahera nimwe twarabaguze genda hariya mushake mupfireyo nuko badufata. Na abategetsi b'Uburundi nabagira bati databuja ntituza kumuvuguruza ntituza kumugora kazima yimirije kurungika ibifuko by'amanoti by'amadolari. Igenderanire yabo ntisubira kuri imigenderanire y'igihugu n'igihugu ni imigenderanire y'umusavyi ari kumwe na sebuja. Niko Uburundi bwifata muri ibyo bintu byo muri Kongo tukaca tumaramazwa tukaja dufatwa uko bashatse. Rero mu biganiro mpuzamakungu ntiturimwo ntuba ko Tshisekedi ni wavugira Uburundi kuko abategetsi b'u Burundi badashobora kwihagarara ko bumva niyo bagiyeho hamwe ntibemanga ibyo bariko barakora. Ibiganiro nk'ibi wumvirije nka bijya byo muri Amerika ijya Declaration de Principe yabaye hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda muri Amerika. Urumva ko ivugizemo ibintu bikomeye, iravuga inyungu z'ibihugu mu karere, iravuga inyungu mu bijyanye n'iby'ubutare, haravuzemo ibindi bintu bikomeye. Uburundi burihe ayo masezerano yose azoba hagati y'ibihugu mu karere tutagira ubuvuga. Ejo niyo leta yavuyeho inyungu z'Uburundi zizosigara ari iziye. Rero turagowe muri kino gihe uravye leta dufise ni mpaka nk'uko bariko barabivuga iyo leta iziveho haboneke leta ihagarira vy'ukuri Burundi ijwi ry'Uburundi rikumvikana mu makungu. Ego murakoze cyane. Ariko Hakizimana nimba muri ko muranyumva twakira abanywanyi batatu ba mbere ku murongo. Ego meje beringa twakwakira abanywanyi bari ku murongo ariko imbere kubakira tumenyesha ariko batwumviriza ko Patrick Nkurunziza umukuru w'umugambwe Frodebu yahavuye atumenyesha ko vyamugoye kubera ari ku rugendo atashoboye kuja gushika ahantu hari umurongo kugira ngo ashobore kwana natwe ngo tumugirire imbabazi tumwihanganire. Nibutse kandi ko agomba gufata amajambo boca ku masonga kugira ngo dushobore kuronka akajya kuguha abatari bake umwanya wo kubaza ibibazo. Hariho rero abamaze akanya barindiriye kugira icyo bashikirije muri no rukurikirane ngira ngo niko twobaza. Noma Peregrino niwe amaze umwanya munini akurikirwe na Ferjos, hanyuma Ambassadeur Ruyonga, hanyuma Firmin Kadege. Abo bane ngira ngo banza bakabaza tubazo twabo kugira twakira abandi mu nyuma. Noma nimwaba mutwumva mu gure ka mikro kanyu mubaze ikibazo canyu canke mutanga intererano yanyu. Urakoze madame. Yes, ngewe ndabunganira nta kibazo mfite, ndabona ibintu byose byashubijwe ariko n'ubundi nimwe mwabajije ikibazo nimwe mwabajije ikibazo mwakibajije neza
ngewe ndi mu baturuka muri Congo nanjye kandi urumva hari ahantu duhuriye simbibi gusa histoire n'ibindi byose nibi biko biratubaho none ndumva mwabikoze neza rwose ariko mureke nanjye mbahe ako ntekereza mu misesengurire yanjye. D'abord ibintu Teddy yavuze byose nge nabyemera rwose kabisa. Teddy n'umuntu yinjirayo n'amaguru ye akinjira akareba akakora kubwo butaka azi ibintu uko bimeze. Nibyo muvuze hano ku mateka ariko ayo mateka nye mvuga ngo ari ukuntu nitukaje tureba amateka yo hafi gusa tujye tureba niki kiri inyuma y'iki. Nshaka kuvuga iki muri Congo dufite expression dukoresha barakubwira ati mwana soso soki atondi nzungu keba mama naye anasima naye kuvuga ko yurebe ndabivuga ndabisobanura ni igibonye akana k'inkoko bagatetse ariko kuzuye icyungu yumenya ko inyuma yako hari mama wake kuvuga ko babatetse inkoko nini inyuma bagashira kakadi imbere. Ideology iri hariya mu karere apwi bafite kuva mu mahanga tukibaza kubera iki igomba gukomeza kandi kirakomeza. Turebe muri Europa ideology yindi twabonye Hitler yari afite barashoboye kuyimetriza. Ideology c'est pas facile kuyimetriza ariko barayimetriza batashoboye kuyimetriza hari ukuntu bayihagarika noneho societe ikabaho. Ariko iwacu bariya babizi iyi ideology kwihari babandi nyine bashoboye guhagarika zo mu Buraya sema ukibaza kubera iki nibo babafasha aho ifo gutekereza double niki kihisha inyuma. Ababirigi ni abantu bapfushije abantu mu Rwanda abasirikare babo bapfuye mu Rwanda ariko barabyirenzeho abantu babishe bakawongera bakabafata bakabaha hantu baba neza bakabafasha na n'ubu baracyakomeza kubafasha. Tujye twibaza kubera iki noneho ikibazo mwabajije hano Uburundi. Ubonye Uburundi geopolitiquement tureke kwanza geopolitiquement tuvuge geographiquement rufite imbibi na Congo. U Rwanda rukagira imbibi na Congo, Uganda ikagira imbibi na Congo kandi bose bari muri est. Ufunze umupaka w'Uburundi ugafunga umupaka w'u Rwanda ugafunga umupaka wa Uganda ugafunga aeroport ziri mu kariya karere les minéraux stratégiques nago zizongera kuva mu kariya karere. Noneho igihe ideology nziza zije guteza akarere imbere hari abantu batinya bakagira n'ubwoba kubera iwabo ubukene bariko burakomanga ku miryango yabo. Hari igihe tureba ideology twavuga ati iriya ideology nimbi ibaho, ideology génocidaire ibaho ariko yaba maîtriser yaba contrôler ou bien tout simplement anéanti. Ego ariko norma mugerageze gusongora mwishure kano kabazo twabajije kwijambo ry'umutwe abanyekongo bariko barumvikana kubera iki abasirikare b'u Burundi babandanya guhonera muri Kongo. Musigaranye umunota umwe norma muvandimwe ubajije ikibazo cyawe nk'uko ubaza abana bo muri école primaire turakusubiza yes or no. Ubajije umuntu ashaka kuguha gusesengura mu mwanya asasire igisubizo aho niho wagusubiza by'ukuri. Nimba ufite uri nta mwanya mwinshi ufite reka basi simplement norma musongore. C'est bon ariko naringiyeyo kabisa unciyemo. Okay, thank you bro. Okay, all right. Noneho nashaka kukubwira exactly kubera ku Burundi. I mean sasa wabajije ikibazo kitari simple na urabona ko cyagufashe 3 lignes 3 phrases ntabwo ari akabazo gato. So icyo nshaka kubabwira niki amahanga kubera bafite izindi interest zikomeye, interest zitara amaraso y'abantu ni interest yo kubaho kubera ubukene. Europe irakenye. Ubonye isi kwiteye igihugu cya mbere gifite ubukire igihe tuvuze ubukire twavuga byo munsi ni Congo mu isi, cya kabiri ni Russia, cya gatatu ni North America combined United States and Canada na Brazil. So bari bose kugira ngo bashobore gukomeza kujya biha bagomba gushaka ikintu kitwa the weakest link. The weakest link ni government cyangwa abayobozi tuvuge batafite ubwenge batabona kure bapfa kubona inda zabo bikagariraho. Uburundi igi ubonye ko Belgique iraje ifite ibyo bavuga hariya namwe mukibaza ati ibyo bavuze ni biki
kubera bafite the weakest link. Batinye ikintu kimwe ubu AFC M23 Uganda n'u Rwanda rushatse rwaha Europe embargo ikomeye, kandi bakazaza bapfukama kugira ngo noneho babone ukuntu babona n'utu macenga ibyo babonaga mu minsi ishize, ariko bakaba bafite the weakest link ni Tshisekedi. Mukibaza ngo kubera iki ahindura buri munsi ibyo avuga? Ntimugire ngo uriya muntu ngo ni kigoryi, arabihindura kubera bamubwira ati noneho uhindura byatunaniye ibyo twagerageje, noneho uhindura tena akagenda hinduka kubera baramukoresha. Cya kabiri, never nawe nyine ni weakest link, baramukoresha kugira ngo omwe basi de sekotela baje babona ko ari cyo bazabona macenga, ariko bafunze iriya nzira bose bazapfukama sema na bari abantu ba weakest link bazabavanaho bobo nyine. Noneho negotiations z'ukuri zibeho, tugira agaciro ka East Africa kandi ki Jomo Kenyatta na Obote na Julius Nyerere kandi bavanye kwa Kwame Nkrumah kandi kavuye kwa Munyamerika je pense ni Marcus Garvey. Noneho Afrika haguruke by'ukuri. So ibyo tuko turabaho ziriya ideology mubona hariya nibyo ni bibi, ariko nituhagarare hariya hari kihisha inyuma yabyo. Murakoze cyane Norma. Arise umunywanyi akurikira. Umunywanyi akurikira Gilbert ngira ngo ari yumvisa ni Ferjos niyaba akiri ku murongo yo kugura ka micro akabaza ikibazo ciwe cyangwa cyiyumviro ciwe mu kanya gato ye karashe. Ferjos jamuni gwa Ferjos ngira jana zizina. Murakoze cyane cy'ijambo. Ego. Akabazo kanje ngiye kubaza cyangwa hamwe n'intererano. Ndashima cyane abateguye iki kiganiro kandi ngashima ko habaye kuganira dushaka igisubizo, ariko ngiye kuvuga mu bice bibiri. Igice cya mbere ndavuga nk'uwakozwe ko cyane n'ibibazo by'ibiro muri Kongo kuko nahaburiye abavandimwe n'inshuti n'abagenzi. Hanyuma icya kabiri nkavuga nk'uwakurikiranye ibibazo uko byagiye bikurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ngashimira cyane witwa Pacifique Renahazwe, nagiye ndaba ibyo yagiye atanga ku nkuru yatanze, byatumye menya ko hari n'abo mu muryango banje bagendeye muri biriya biri kubera muri Kongo. Ndashimira cyane na Teddy kuko nabonye ibyo yagiye avuga ko byabereye muri Kongo, kandi byatumye tugira umuco tukaba éclairé ku biberayo. Hanyuma nkavuga ngo ibi byose mbega twe nk'abarundi ni iyihe nyungu twari dufise yo kuja muri Kongo? Sindayizi uretse kuja kunezereza ndayishimiye nabi yiwe cyangwa leta yiwe nabi. Hanyuma nkagaruka nkavuga ngo akabazo ka mbere nobaza nka Teddy mazina we yagize amahirwe akagira hariya bibera akabazo mfise, mbega ko hari byabonetse c'est-à-dire l'idéologie iri kwirabera hariya twavanye tukavana i Burundi tukayisporta tukayijana muri Kongo, mbega iyo turabye bibera hariya nuko byatanguriye hariya iwacu i Burundi, est-ce hariho chance yuko peut-être vyotubera un exemple ejo canke ejo bundi tukisanga ivyo bintu byafashe umurongo bikadukiza mbere bikanakiza na hariya iwacu twavuye? Ico ni kimwe. Ica kabiri ndakibaza ntuze Pacifique Renahazwe yagiye agira amatoza menshi nagiye nkurikirana akatubwira bamwe mu baguye hariya muri Kongo abasirikare bacu b'abarundi, hanyuma tukabona bamwe tutigeze tubwirwa ko banapfuye cyangwa bagiriye ikibazo muri Kongo, ariko tukagira amahirwe ku bwa Pacifique tukamenya ayo makuru, nubwo rimwe na rimwe twagiye twankigwa gukora ikigandaro cyangwa iki n'iki, ariko tukabimenya nubwo byuba bitari mu buryo buri officiel. Hanyuma hari ayandi makuru yagiye avugwa ko hari ababa baraguye muri Kongo b'abarundi ariko batavutswe, aho tugasaba cyangwa ngasaba
Pacifique gukomeza kutubera ijisho akaturonderera amakuru y'abandi kuko barahari batari bake tutamenye. Hanyuma ikindi ngarutse ku ntuze kuri titre twavuga ngo mbega kuki abakongomani ariko barumvikana abarundi kuki bakomeza barwana. Turarondera inyishu tukayibura, keretse nimba inyishu yoba ari uko twovuga ngo peut-être bagwana ku nyungu z'akagwi gatoya k'abarundi kariko gafite ico kagwanira ariko twe tutazi. Rero reka simfata umwanya munini ariko nico nashaka gushikiriza, hanyuma ngira ngo avec le temps tuzomenya byinshi kandi tuzogenda tumenya ibitari bike. Murakoze cyane. Murakoze namwe Ferdos. Hanyuma kandi munigumye ko mwumva muri mubaburiye muri mu miryango y'ababuriye abasirikare muri Kongo. Murakoze cyane namwe Gilbert. Alice munywanyi akurikira ni Firmin Kadege, ngira ngo yo kugura akamiko kiwe akabaza ikibazo ciwe. Firmin ni mwamutwumva ngure kamiko mubaza ikibazo cyanyu. Murakoze cyane, sinzi niba muri ko muranyumva. Yego turabumva ijana ku ijana. Murakoze, ndaramukije abatumire na cyane Pacifique Minaje, ndabahaye mwiriwe aho muherereye. Ikibazo canje utubazo turasa nkaho tuterekeranye cyane direct n'ibiri birabera muri Kongo. Nico nari naravuze ko ushize cerekeranye n'uburyo abajene bashobora accessinga kugera ku makuru ya kino gihe kugira ngo bashobore kumenya ibiko biraba noneho bagire ico bokora. Rero byose urumva birajanye, nariko ndaraba n'iki kiganiro uravye nk'abantu baba bariko baragikurikira bari mu Burundi bakiri bato usanga ari bakeya cyane. Rero nari nasavye yuko nimba ibi byo birajanye namwe bw'abamenyesha makuru, ngira ngo sinzi ko ari ico mwobikorako. Uno munsi réseaux sociaux nizo zisigaye, nivyo bigwanisho muri communication bisigaye bishobora gufasha abantu benshi. Sinzi rero nimba mwoshobora gutora uburyo nka YouTube, ibiganiro byoza bica kuri YouTube canke amakuru aca kuri YouTube ahoraho, ku buryo abantu bamenya ngo turakeneye amakuru atuyasanga aha. Ndabizi bishobora kuba bizimvye ariko birashoboka tukiga uburyo buraha. Kuri ico ngira Firmin ngira Pacifique araza kwishura sinovugira Focode ariko araza kubabwira ama platform canke imbuga Focode isanzwe ikoresha mushobora gusanga kwa makuru. Munyemereye ngira nimba atakandi kabazo mufise mworeka tugaha umwanya abandi kuko ni benshi bari n'ijambo umwanya bikuragenda. Kucereke kuco mwariko muravuga ko mwariko hari ikibazo cyabaza ngo kubereka abarundi abasirikare b'abarundi bariko baragwa muri Kongo kandi abakongomani bariko barumvikana. Ari iki kibazo ngira ngo ahubwo umuntu yotangura kwibaza ngo kubera iki abasirikare b'abarundi bari muri Kongo. Niho nibaza ko byose bizingiye. Rero mu by'ukuri bihuriranye ngira ngo n'ibindi bibazo byose tuba dufise mu gihugu. Umuntu atoye umuti w'ikibazo kimwe gishobora kuba kiri mu gihugu canke bibiri bikaba byo kwafekta n'ibyo byose biri kubera muri Kongo. Mu bitekerezo mu buryo mu byiyumvira mu buryo bwagutse cyane, utari kuvuga kuri ico kimwe gusa, ibyo ni ikibazo kimwe ariko kishobora kuba gifise imizi mu bindi bibazo byinshi dufise mu Burundi kubera iki bagiye muri Kongo. Urakoze cyane Firmin. Murakoze. Ego sinzi umunywanyi akurikira Alice. Umunywanyi akurikira ni padiri w'iwacu atakurikirana na Gib, nibo banywanyi basigaye ngira ngo bazo tubazo twabo bakasongora kugira ngo abatumire bacu bashobore kwishura. Padiri w'iwacu murashobora kugura kamiko mutabazi. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya, reka naje mbashimire mwe mwakoze iyi space kugira ngo tubashe kuganiraho no kubumva. Abarundi turabakunda cyane, turavukana. Jewe ndi padiri, ndi umunyamurenge, iwacu ni mu Minembwe aho bita mu Madego kwigishigo. Mwagize neza kutuzanira iyi space. Abarundi twari tumaze iminsi tuzikora kandi cyane cyane twibaza ngo ese abarundi eske ko barareba ibibazo biri kubera hariya muri Kongo, bari abana babo bari gupfa bari gupfira hariya, niki bari kuzira?
nihe koze bahabe bagwanira dukomeza kubisaba tuvuga ati abarundi ni babe maso baze batabarize bari abasirikare babo bari gupfa bazira ubusa bo rero ikibazo canje nashatse kugira ngo munsubize mu by'ukuri murabizi yuko Kongo ni nini cyane ariko kiriya gisirikare c'u Burundi kiri hariya kigwanira muri Kongo muzi ko base nini wenyine batangiye kwica abanyamurenge kuva ziriya ntambara zitangiye sinzi ikibazo cabaye cyo kuvuga ngo Perezida w'u Burundi afata ingabo ze azijane mu bwoko bw'abanyamurenge Kongo ni nini nimba bafite koze yo kuvuga ngo barafatikanya n'igisirikare ca Kongo ngo bagwanye umwanzi ariko sinumva ko umunyamurenge ari we mwanzi mu Burundi nigute ashobora gufata ingabo ziwe akazijana mu bwoko bw'abanyamurenge ngo baje kubakorera genocide ibyo bintu murabizi mwagiye mubona ama video menshi jewe nkibaza ndetse Perezida wafiyemo nagomba gusaba filme yugare mikro kugira ngo kumva amatwi ya padiri nimba uri kuranyumva ugara ka mikro tugakwijja mu padiri Musongore hanyuma munatumbereza ikibazo dufise abatumire batatu ku murongo yego murambabarira reka nihute Pacifique na Teddy yes ikibazo canje rero ndi kwibaza ndetse ni yihe mpamvu Perezida w'u Burundi yafashe ingabo ze akazijana muri kariya karere ka Minembwe kugira ngo baje gusenyera ubwoko bw'abanyamurenge babamareho nkaho ari bo baduyi babo kandi nta munsi n'umwe umunyamurenge yateye u Burundi nta munsi n'umwe umunyamurenge yigeza akora umugwi kugira ngo aje gutera u Burundi nkibaza ndetse ni yihe mpamvu Perezida w'u Burundi afata ingabo z'akazijana hariya icanyuma murabizi ko bari bagiye kurwanira muri Nord hari imfungwa M23 yafashe z'abarundi amine bizamateko ndabizi ko Teddy we ayo makuru arayazi akenshi nakunze kumubona ari gufotora hariya kuri Goma hari imfungwa z'amatekwa z'abarundi ingabo zo Burundi zafashwe na M23 barazifashe M23 yarazifashe iraruha izishira kuri kuma social media baraberekana ko babafite ariko ico kibazo ngo bakibaze Perezida aravuga ngo ntabazi ngo abo ngabo saba abasirikare biwe bavuga ikirundi bakavuga ko ari n'abarundi ariko akenshi ugasanga guverinema yanyu y'abarundi kirabihakana nkibaza ntese ni yihe mpamvu mwihakana ingabo zanyu zageze hariya ku rugamba zigafatwa amateko ariko kandi iyo guverinema ihari ikazihakana ni yihe mpamvu biba gutyo ico nosaba rero ngarutse kuri titre wanditse ngo abanyekongo ko barashaka kumvikana yego koze yacu ya M23 natwirwaneho ico tuhaye duharanira n'uburenganzira bwacu bwo kubaho kuko tugomba kubaho nk'abanyekongo turaba kongomani ijana ku ijana bagiye badukatiraho imipaka twisanga turi muri Kongo tuvuga ururimi rumwe murumva ko muri kunyumva kandi ndi umukongomani nanagera no mu Rwanda bashobora kunyumva iyo koze rero tuhaye turwanira ejo bundi nkuko mwabibonye badusabye kugira ngo tugire ibiganiro nico turashaka kuganira na leta ya Kongo itwica kugira ngo ibyo bibazo tubirangize bishire tubane nk'abanyekongo twese twumvikana ukifuza kugira ngo mbasabe barundi kazi muhaguruke murwanye guverinema yanyu ihayimara ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi batutsi bari hariya bazira ubusa murakoze cyane padiri reka kumbure arita nyemere twakira uwanyuma kugira ngo duhe ijambo abatumire bishure imbere yuko twakira ibibazo kuri Facebook n'undi ego Gilbert Gibyo fata ijambo yo kugura kamiriko kiwe akabaza ikibazo ciwe abandi bashobora twihanganira umugwi wa mbere abatumire banze bishure kuri ivyo bibazo cyo twakira umugwi wa kabiri Gibyo niba twumva wo kugura mikro akabaza ikibazo cyawe murakoze kuri ijambo muranyumva ego turabumva ariko ijwi rirajwangaraye sinzi ko mwodufasha mukegera ego reka negere mikro okay je ndugije narifise commentaire mugiye commentaire harimo n'ikibazo kuvyerekeye le déploiement y'abasirikare b'abarundi muri Kongo nakurikiza iz'umusesenguzi Pacifique yavuze yagize ati abantu bariko barumvikana ariko Burundi ntiburiko buratumirwa mu biganiro biriko biraba ariko nibaza ko pour l'instant hariho abagira bati il y a des forces invitées au Congo et des forces non invitées muri izo forces invitées au Congo
turetse ijya saba DRC yo numva ni konteneja n'ibihugu